dukora ibintu byo gushona impuzu z'abamama, impuzu z'abapapa n'abana, mu matisi, mu majinsi, mu bitenge, sero modele y'umukiriya wari we wese. Koperative yacu twayitanguye turi abantu 200, hanyuma tumaze kuronka ingurane ya payeje, hari abari bibaza yuko amahera yo kuzoca tugabura, hama baragenda bariyonjora, dusigara turi abantu 13, dusigaye turi hari abakobwa 7 n'abahungu 6. Ego kare avant twarakora mu atelier atandukanye, tubona iterambere ryoza ku muntu umwe, uje abantu bakoranye ari benshi niho bashobora kwiteza imbere. No twafata umugambi wo kugenda gusaba ingurane muri payeje, tukorera hamwe. Rero ni sawa. Gereranije nka jewe icambere nuko twanusana dukorera adresse umuntu abazi iti aha akorera banaka. Icya kabiri akandi karusho no kuronka amahoro mu mutima ati sindiko ndakora ku gisure cyanaka. Ego turakora tuzi ko tuzori hidene ariko sigiture cy'umuntu wa muri kumwe physique. Wewe babiri muri wewe ukavuga ati ntegereza gukora kiri prekineje kugira nshobore nze ndihe. Urumva iyo uri kurakora ahantu ukorera umuntu no gukora ufise ibikoresho bikwiye bikenewe n'abakiriya ari itandukanira. Abakiriya bariyongereye, hariho bashasha, hariho n'abaje dusanzwe dufise. Kameme iyo abakiriya tubafise batandukanye baza mu bibanza bitandukanye, cyo kimwe no kuza ahantu hamwe basanga hamwe. Ntituratanga akazi umuntu mu guhembwa hemba kuco yinjije, hari ama pourcentage umuntu aronka. Koperative ikaronka pourcentage yayo kugira izoshobore kuriha iryo deni na pourcentage ku muntu yakoze kuri main d'œuvre. Nta kazi turatanga ariko ico dutanga turatanga ubumenyi. Aha turafise aba stagiaire bashika 6. Kuva umugambi payeje tubwo nk'ubu duhaye ingurane twarahindutse cyane, kuko hari abo twaguma twijyamiye kandi umwuga tuwuzi. Hari abari muhira bari bifuza kuzoza kwiga gushona bakabura aho bavyigira, ariko kuva tumaze kuronka amahera umva ko dufise n'abanyeshuri bamaze kuza bari apare y'abantu bariko barakora umwuga ngaha. Twananose akazi ko tumeze neza.